ariko itwibagiye kwakira abashyitsi munavuga ati nibwo bwa mbere ninjiye ngaha bashobora gutya cyangwa guhaguruka tukamubona nta mikorofone tuba tuba ngo bavuge ngaha imbere aho twe tubabonye turaryoherwa turanezerwa kuko nyine kubona abashyitsi dukunda imana rero umuntu avuga ati nibwo bwa mbere ninjiye ngaha ndi umushyitsi ushobora guhaguruka ushaka kuza ikiganza tukamushimira imana ndabona barimo imana irahezagire nta arese nta kibazo twe tubonye turaryoherwa rero tubonye abashyitsi turanezerwa tukaba twabasemeye kandi ahantu hari imana twarakiriye twarahabonekeye kandi nawe ntabweka kuko wagiye uratumva umuntu wese agiye ziravugwa nawe imana ni iyawe imana izokora ibitangaza yicare ugubwe neza hariho n'ubundi munsi imana rero irahezagire turakiriye n'urugo rushasha kwa mwene data Sipiriyeni na Janine ibyo n'abakozi imana hagati muri twebwe abo muri protokole bamwe haguruke abaramutse urumva nyine kwa umugisha kubona nyine abantu bantu banigiriye neza bagashobora nyine kuba bari icyo cyiyumviro imana ikabahezagira imana ikabagira neza muri gashikire cyumviro nabo bapfunditse cy'uko ari umugambi imana rero ibahezagire ikindi nacyo turibukanya kimwe cy'amatelefone twabatangariza telefone ntizasubiriye bibiliya iguma ari bibiliya telefone nayo iguma ari telefone rero ibintu by'iterambere twagiye turabona hariho byaje guteza imbere n'abandi byaje guteza inyuma rero ugasanga umuntu yarase bibiliya yarayibitse no kwisengera arayizana ugasanga wenda ageze gutora bibiliya n'agatora telefone ugasanga ariko ariko arasamarira rero twirinde amatelefone telefone yisige muhira kandi bibiliya ifise turazuyizanye bibiliya rero telefone ntaje gusubira bibiliya nibaza ko twabyumvise kandi turabyibukanya n'amakosa akomeye cyane usanga umuntu nyene abandi bari muri bibure bayibereye muri telefone mu nzu y'imana murakoze rero imana tubahezagire kumera amasume cyane imana twagira umukozi w'imana isashime cyane ndabaramukije mu izina rya Yesu n'abari inyuma turamukanye Yesu abahezagire kandi abamugisha reka numve ntabagoye muhaguruke abo bitagoye abaririmbyi indirimbo nabasabye tubiririmbane twese kandi Yesu ayikwiyerekeremo umwe yarabivuze ntiyagomba kubibutse guhura uzababwira urengerwa cyaraneza ndabigwa ndacyariho cyose
dusigaje kugira ngo Yesu akwishurire kandi akwiyereke no mu kanya k'ijambo ry'Imana kugira ngo uronke igitangaza cyawe. Umuririmbyi yavuze ngo rimwe yarabivuze ngo Yakobo ndakwibutse guhindura ubwoko bw'Imana. Iri jambo ryerekana Yakobo ko yamuryarukanye yaramusuma, ariko Imana yaramubwira amiyereke kugira ngo ndakwibutse guhindura ubwoko bw'Imana. Data mu izina rya Yesu Kristo, Mana wambaye kandi ugira neza, ndagushimiye Mwami Yesu urukundo rwawe, ndagushimiye kino gitondo cyiza Mwami, ndagushimiye Mwami Mana ubushobozi bwawe n'ubuntu bwawe. Mwami ndagushimiye rwose, ndagushimiye kino gitondo cyiza kidasanzwe, ndagushimiye umunsi udasanzwe Mwami Mana, yuko Mwami Yesu ushobora kugira neza umuntu wawe. Mwami Yesu ukamugenderera ukamwishurira, ndakwimitse ubwisaha n'aka kanya kubw'ubushobozi bwawe Mwami, kubw'imbaraga zawe n'ubuntu bwawe. Waba icubahiro Mwami, ndagushimiye Mwami icyo wadutegekanije kino gitondo mu izina ryawe ryera. Ndimitse ubwami bwawe, ndimitse ugira neza kwawe Mwami. Icyo twase Mwami Mana ni wa mubi n'ibikorwa byiwe byose n'abakozi biwe mu izina rya Yesu Kristo. Ubusamazi n'ikindi cyose Mwami Mana ndagisambuye ndagisubije ikuzimu mu izina ryawe ryera. Mwami Yesu tugirire neza, ndasengeye uburongozi bwa mwemu wawe, ndasengeye ubushobozi bwawe, utugirire neza Mwami, amavuta ya mwemu wabane natwe. Urakoze Mwami kandi nanjye ndisengeye ngirire neza mu byo tuvuga cyangwa mu byo mvuga, ntaba ari twebwe ariko izina ryawe rishyirwe hejuru Mwami Mana. Urakoze, turakomeye amashyi menshi y'ishimwe kugira neza kwawe, kandi icubahiro Mwami, mu izina ryawe ryatuse tubyizeye. Turongeye kwakirana kino gitondo. Imana itugiriye neza, nawe ndashimye Imana ubuntu ngiriwe kugira ngo mbe imbere yayo. Yesu abihererwe icubahiro. Numva tugiye gusangira ijambo ry'Imana mu kanya gato gasigaye atari kaniniya ka ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yesu atanze igihe cyo guhindukirira Imana. Imana ishimwe. Ijambo rivuga ngo umutwe w'amajambo Yesu atanze igihe cyo guhindukirira Imana. Tuyakome cyane rwose, ubyumva ubitahura, dukomere amashyi menshi Imana. Izigiye ko tujya gufata akanya cyane rwose ko gusengera iki gihe. Imana ishimwe. Dusome amajambo y'Imana yo mu byakozwe n'intumwa, igice cyaho cya 2 umurongo wa 37 dushikane ku murongo wa 42. Urupapuro Isezerano Rishasha kwijana na 34. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo benshi bahindukirira Imana. Imana ishimwe cyane. Benshi bahindukirira Imana. Ndizeye cyane rwose ntakekeranye ko benshi bagiye guhindukira Imana. Namwe umuryango wanje, namwe umuryango wawe, n'abandi mu bana babanyi ufitiye umutwaro, n'abamwe umaze iminsi usengera, na ba bandi nyine ubona ko barushe baremerewe, baruhijwe n'isi, baruhijwe n'ibyaha, bagiye guhindukira Imana. Imana ishimwe.
dusome ijambo riravuga ngo bumvise ibyo bibacumita mu mitima, babaza Petero n'izindi ntumwa bati, bagabo bene data, mbega tugire dute? Petero arabishura ati, nimwihane, umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo, mubone guharigwa ibyaha byanyu, kandi muzohabwa ingabire ariyo mpwemu yera. Kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu, n'abari kure bose, abazohamagagwa bose n'Umwami Imana yacu. Kandi ashingisha intahe ayandi majambo menshi, arabahanura ati, nimwikize ab'iki gihe kigoramye. Nuko abemeye amajambo yiwe barabatizwa, abongewe kuri uwo munsi ku bari basanzweho bari nk'ibihumbi 3. Bashishikara cyane mu byo intumwa zigisha no kugira ubumwe no kumanyagura umutima no gusenga Imana ishimwe cyane. Tukiri ngaha nyene mu byakozwe n'intumwa tuzingura nyene mu gice cyaho cya mbere, turaza kuyagaruka ko amajambo umurongo wa mbere gushika ku murongo wa 6. Ayenda tuzingura urupapuro rumwe, haravuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo ukuza kwa mpwemu yera. Umunsi wa Pentekote ushitse, bose bari bakoraniye ahantu hamwe, haza igihinda kivuye mu ijuru giturumbuka, uguhuhuta k'umuyaga w'inkomezi gikwira hose mu nzu bicayemwo. Hababonekera ibirimi vyigabanije nk'ivy'umuriro bibaja kumwe, bose buzuzwa mpwemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mwemu abahaye kuzivuga. Murongo wa 5 n'uwa 6 turavuga ngo, Yerusalemu hari abayuda bamyeho, abagabo bubaha Imana, bari baravuye mu mahanga yose yo munsi y'ijuru. Ico gihinda cumvikanye, hakorana abantu benshi barajoregwa, kuko umuntu wese yumvise ururimi rw'iwabo baruvuga. Imana ishimwe cyane. Aya majambo y'Imana mu gice cya 2 umurongo waho wa mbere ushaka kwa 6 ndasomye kugira ngo dutahure amajambo twabonye yatumye aba bantu benshi bahindukirira Imana. Imana ishimwe cyane. Ndashima Imana ingene mu rukundo rwayo, mu mbabazi zayo, agaciro cyane n'ubushobozi yahaye umwana w'umuntu ingene bukomeye kandi buhambaye. Imana ishimwe. Umuntu akiremwa aremegwa kuba uw'Imana. Umuntu akiremwa araba yaremwe afise impwemu y'Imana. Imana ishimwe cyane. Nko muri ya mezi akivuka, wa musi akivukirako, kubandanya gushika nko ku myaka ngira ngo 5, umwana amaze kugera ku myaka 5 no kuduga cyane gose, abageze mu gihe cyo kwihitiramwo kibi canke ciza. Mugabo akiri akiri iki byose abivuga ari sawa, anezerewe n'ibiki byose bitandukanye. Imana ishimwe. Rero iyi Imana ikiremwa turabona mwiremwa mu itanguriro ingene Imana ikirema umuntu yarafashe irabumba mu ivu. Imaze kumubumba, mugabo irabona ko uwo muntu ataragira ubuzima nk'uko Imana igomba. Imana ikirafata irahuha impwemu zivuye muri yo irazihuhira mu muntu, izihuhiyemwo wa muntu acahinduka ufise ishusho nk'iy'Imana. Imana ishimwe cyane. Ahinduza ishusho nk'iy'umwana w'Imana, haca hakurikira ikintu cerekana cyane rwose ihitamwo ry'umuntu. Imana ishimwe cyane. Ihitamwo rero ry'umuntu niryo rituma umuntu muri make yononekara canke atononekara. Imana ishimwe.
rero iki rihitamwo rya kabiri ry'umuntu aho Imana iba yaremye umuntu imuremeye mu buzima bwiza ifise imyemu nk'iy'Imana mugabo iki kintu gice kivuga ngo guhitamwo k'umuntu aha hantu turiko turasoma iri jambo ry'Imana ryerekana ingene Petero n'izindi ntumwa ngo bari batangaye cyane rwose iki kintu cyari kibaye abantu bushwe mwemu yaje kuvugishwa mu zindi ndimi nyinshi zitandukanye aha hantu rero herekana n'amajambo y'Imana ariko aravuga ngo bumvise ibyo bibacumita mu mitima Petero n'izindi ntumwa bumvise ibyo bibacumita mu mitima babaza Petero n'izindi ntumwa bati bagabo bene data tugire dute Imana ishimwe cyane rero ano majambo y'Imana avuga ngo benshi bahindukirira Imana nagira ni ijambo ry'Imana nanje numva mwe muyashize ku mutima wanje rivuga ngo Yesu atanze igihe cyo guhindukirira Imana Imana ishimwe cyane niki n'igihe turimwo ko Petero twabonye hano avuga ati nimwikize mwebwe aho muri iki gihe kigoramye Imana ishimwe cyane turi mu gihe kigoramye nyene ariko mu gihe umuntu ahisemo Imana arayimenya by'ukuri agatahura ukuri kw'ijambo ry'Imana Imana ishimwe cyane rero aha hantu Yesu ariwe muri makavuze ati atanze igihe cyo guhindukirira Imana umuntu agira byinshi ahindukirira mu buzima bwiwe agahindukira ibikorwa byiwe agahindukira wanashima n'ibyaha nta muntu aba agupomye usa nkaho uteye umuti ugenda usambane genda wibe genda ube muri iki kindi gitandukanye sesagura ibyawe genda usambagura iby'iwawe turabonaho akarorero turiko turagasoma inkuru y'umwana w'icangazi amaze gukura arabwira se aravuga ati jewe mpimitonganwa yanje mitoranwa ryanje ryose jewe nigire ivyo bintu byawe ntavyo nkeneye jewe mpivyanje je hamameze nigire wa mwana w'icangazi amaze kugenda ijambo ry'Imana ryerekana ngo bya bintu byiwe yaravyayayishije abijana mu buhumbu ijambo ry'Imana ryerekana ngo bya ndimaze kumuherako aca arafata aribwira umutima wiwe nagira ndakubwire ati mu mutima wawe niwibwire Imana ishimwe cyane ubona ingene Yesu yoguhindukirira akaguhindukiza ukava muri kibi wari urimo ugahindukira ku Mana Imana ishimwe cyane rero iri jambo ry'Imana ryerekana bosi maza kuhasoma muri kwa 15 kugera ku murongo wa 11 gushaka ku murongo wa 21 mugabo ntituja kurisoma mugashaka nerekane ukukuna ingene umuntu amaze gukura nihitamwo ryiwe yihitiramo Imana ishimwe cyane akerekana agahitamwo wenyene icyakwiye gutumbera no kujamwo mugabo wa mwana amaze gukura akabona ko ivyo yahisemwo byamubereye bibi ngo yaripfuje no kugaburirwa ibishishwa yagaburiye ingurube mugabo bya bishishwa ntiyabihabwa rero nagira ndakubwire ivyo umwasi ahenda umuntu muri iki gihe kigwanye satani aguhendesha cyane bikubikoze iki ba muri iki hitiremwo iki inye numwasa guhenda nta memba hemba hindukira Imana iraguhemba mutabazi wa byose Yesu aguha umugisha Imana ishimwe cyane nikuyumvira kino gitondo mbega je no munsi ivyo natumbereye biriko birama amahoro umutima wanje cyane ntibiriko biranshimita umutima wanje niko biratuma ivyanje bisambagurika biba bibi Imana ishimwe cyane rero iki kintu cyo kuvuga ngo guhindukirira Imana mwabwa buzima bwayo iyo umaze kwihindukirira ni ikintu Petero yaciye ababwira ku murongo wa 38 Petero arabishura ati ni mwihane umva hari ikintu mu mutima wawe wo kwihana bigatuma Imana iguhindukira cyangwa ubushobozi bwamwe muyera bukakubako Imana ishimwe cyane aba bantu bari bakoraniye hamwe kandi wanashima ntibari bake kandi bari abantu ubushobozi bwamwe muyera bwashoboye kubazako Imana ishimwe mugace arabishura ati muri iki kintu nashaka gusangira cya mbere yaciye avuga ati ni mwihane Imana ishimwe cyane ntiyabwiye umwe yabwiye benshi yaciye akurikiza izindi jambo rivuga ngo Petero ariko arababwira aca avuga ati umuntu wese muri mwebwe abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone guharirwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa ingabire ariyo mpemu yera Imana ishimwe cyane wakira ingabire ya mpemu yera urashaka mpemu yera uduzike ganza
udugije ikiganza. Data mu izina rya Yesu ndasengera bino biganza ubirabe waramaze yagwana kutariko ndasengera ubushobozi bwa mwe mu Mwami Yesu ubane nawe umugirire neza uhaga icyubahiro muri byose mu izina ryawe ryanda bisenda byizeye amen. Imana ishimwe. Hama ku murongo wa 39 haciye havuga ngo kuko isezerano ari ryanyu kandi ari iry'abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu. Imana ishimwe cyane. Umaze guhabwa mpemu yera haciye haba umuhamagaro. Uyu munsi yari yaba Imana ihamagara. Urifuza guhamagarwa n'Imana? Tuzi ikiganza none. Urifuza ko Imana iguhamagara? Mugansi si kwa kundi twavuga twumva bavuga guhamagara ngo burya Imana umuntu ngo yitavye Imana ngo yapfuye ntugire upfe kuko nyene ngo ntugire upfe ariko kimwe gisa kugira uhamagarwe mu buryo bwo gukorera Imana. Imana ishimwe. Turakorera abantu tukaruha tugakora muri ibindi bitandukanye tukamera nabi. Imana ishimwe cyane. Ugasanga nyene vya bindi twabibayemo muri uku nakwira gutandukanye. Mbewe muramana dufite ibiganza tukagana tudayigarukako. Mbewe muramana ibiganza. Imana ishimwe. Ejo naraje mu nyigisho za GRS zabereye hano. Muribuka turi hariya ruguru bavuga ibyo gukayangana. Tugisengera hariya nande bavyibuka. Ibyo guhabura gukayangana kana ijambo ryangiye kuza kugaruka. Hama ijambo rongera avuga tuzo muco w'amahanga. Hari abavyibuka. Muduzi ibiganza abavyibuka neza ngo tuzo muco w'amahanga. Ejo ndi kwino programa naravyumviriye cyane. Hama ndavyumviriye nanice hari inyuma hino yari yashugwe imbere ya protocol. Ndavyumviriye ariko ndaraba nyene ibintu byari ngahanye ku ma ekran nyene nda ibintu biko biraba ndavyihweza. Hama nce ndavyumviriye sinigende mwemwe nyene hari n'ukuntu nyene akwibutsa ijambo ryavuzwe ntuzoze uribagira ivyo Imana yavuze. Kiramugenza ati ntuzokubagira ivyo Imana yavuze. Wongere wibwira ati Mana ndinda kwibagira icyo wavuze. Imana ishimwe. Ntuze wigere wibagira icyo Imana yavuze. Ndiko ndabiraba inyigisho twaba turiga ni international. Sibyo none genda hazi ngahanya ari yarara. Ndi hani ngo zikaye ndamaze imyaka mike. Abantu bahati bishashi bahati ibintu byisha amakara yaheze n'ibiki mugabo urabe mbega ijyagiye wibaza ijambo ry'Imana yabivuga ko haheze igihe kimwe byatuze ngaha n'igihe gitoya cyane rwose mugabo ndavuga ati ni international. Ubu n'umuzungu n'umuntu nyene asa gute sinzi babandi bambara uko bishakiye mpuzu nyene zahari ahandi n'ibyo byose bitandukanye ubu bariko barabona muri ya gomeje y'ingozi hahandi nyene hari yarara. Manzi cyane naciye mbwira uwo twicanye bihora mu ntoke wangu ndakubwira ijambo rimwe icyo Imana izira gishitsa. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Twakira isezerano. Yesu atanga igihe cyo guhindukirira Imana. Imana ishimwe cyane. Niwe yambumvye nkiri mu nda ngo mbe umusabyi wiwe ngo ndamugarukanire Yakobo Abisirayeli bakoranirizwe kuri we kuko ndumwubahwa mu nyonga z'Uhoraho kandi Imana yanje yambereye inkomezi. Bwira aturuvuga ati Imana yanje imbere inkomezi gwe no munsi. Ubyakire mu izina rya Yesu. Tubandanye umurongo wa 6. Aravuga ati mbega uwo ninde? Aravuga ati kuba umushumba wanje
ugashyira hejuru imiryango ya Yakobo ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli, ibyo ntibihagije, ariko kandi ndagushizeho ngube umuco wakira amahanga, kugira ngo n'abari ku mpera y'isi bashikirizwe ubashikirize agakiza kanje. Imana ishimwe cyane. Dukomere amashyi Imana. Kuba ukijijwe, kuba warizeye umwami Yesu, kuba uri umukozi w'Imana kanaka, kuba uri umuntu afise igiti kanaka cyangwa igiti kanaka, kuba wanashima uri umuntu avuga ati ndi umurongozi kanaka n'ikindi gitandukanye. Ni ukuvuga ngo Yesu avuze ati ibyo byonyine gusa ntibihagije. Aya majambo y'Imana ariko arayavuga, ariko aravuga ati kuba wanashima imiryango ya Isirayeli warayizanye, Yakobo yaragarutse, abandi bakijijwe bakagaruka. Mugabo ijambo ry'Imana ryavuze ngo, aravuga ati kuba umushumba wanje, kuba nkijijwe, ugashyira hejuru imiryango ya Yakobo ukagarukana abarokotse b'Abisirayeli, ibyo ntibihagije. Ijambo rya Kristo ryaciye rivuga ngo ariko kandi ndagushizeho ngube umuco wakira amahanga, kugira ngo n'abo ku mpera y'isi ubashikirize agakiza kanje. Imana ishimwe cyane, Imana ikomerwe amashyi cyane rwose. Nibyo wabwiwe n'Imana byinshi uzi, nibiki byinshi wabwiwe n'Imana, n'amasezerano menshi ufitaniye n'Imana, ariko ndashaka kino kintu kivuga ngo ndafise byinshi nari nahindukiriye, kandi bimbabaza bincumita, kandi bimerera nabi. Aha Petero mu ijambo yabishuye rya mbere ryavuze ngo bamwaje ati tugire gute, bigende gute, yabanje kuvuga ngo nimwihane. Imana ishimwe cyane. Ano majambo y'Imana yerekana cyane rwose, wanashima ukuzura mwemuyira, kandi amajambo y'Imana yerekana ibintu ba Petero bashiye bakomeje kubasigurira. Byari ubushobozi bwa Petero baciye baronka bwo kugenda gukoresha ibitangaza, kuko ijambo ry'Imana ryerekana muri cya gatatu ko baciye bakiza umuntu yari amaze igihe asegerereza ku irembo ry'urusengero ry'ibaraza rya Salomo, urwo rusengero basegerezamo, kuko bari baje kuronka ubushobozi bw'uko wenyine ubwa mbere na mbere abanje kwihana, hama bakaronka rya sezerano basezeranirwa ryo kuri bo n'abana babo, ikibagirira neza. Rero shaka imbere ko dusengera babandi bagomba guhamagarwa cyangwa bahamagawe, bashaka Imana ibagirira neza. Mugabo ndashaka nsengane gusa muri aka kanya gato gusa, dusenga n'abandi baduza n'ibiganza bashaka guhamagara, bashaka gukoreshwa n'Imana. Muko umuntu avuga ati jewe vrema ndashaka kwihana icyaha, ndafise byinshi ndafise byinshi wanashima ntariko ndakurikira by'Imana. Navuze kimwe gusa, icya mbere umuntu avuga afise impemu y'Imana, mugabo ubwo gukura no gukomana kw'imitima guhitamo kwiwe bigatuma wa muntu yononekara aba mubi, agakora ibintu bimurusha bimuremera, atagororoka, yiruhije wenyine ubwiwe, aruhije umuryango, aruhije abagenzi, aruhije wanashima avuga ati n'isi iranduhije irandemereye. Umuntu avuga ati ndashaka nanjye guhindukirira Imana. Uduze ikiganza ndagufashe gusenga. Uvuga ati je ndashaka nanjye guhindukirira Imana, muduze ibiganza. N'uwundi ahari avuga ati je ndashaka guhindukirira Imana, hari ibyo nahindukiriye bibi, hari ibyo nahindukiye biriko biranyonona, biriko bironona ikibano, biriko bironona amagara yanje, biriko bironona n'ikindi cyose gitandukanye. Petero yavuze ngo nimwihane. Ubutumwa bwiza bwose cyangwa ibitangaza umuntu azokubwira uriko urakurikira Yesu binyuranye no kwihana icyaha, nagira ndakubwire sibwo. Ubutumwa bwiza nubwo kwihana, kandi iyo wihanye Imana iraza ikabana nawe, Imana yazakugirira neza. N'ubundi
n'uyundi yoba avuga ati ndahari Yesu muri iki gihe atanze cyo guhindukira Imana nanjye ndabayemo uritwa ikintu kanaka bakwitiki tuzi ikiganza cyane rwose bamwe baratubwiki abandi mukomeze kwisengera bamwe baduza muzongere muduze ibiganza ndabafashe gusenga urarusha uraremerewe urashaka amahoro urashaka umunezero urashaka ubushobozi bwa mpemu yera urashaka ibitangaza kugira ngo Imana ibane nawe kugirire neza urarushe rwose uraremerewe rwose uhaguruka uri mu kibanza ntakugoye n'undi haguruka ndazi barahari benshi ufise ukuntu nyene ibintu byinshi birakugora urushe uremerewe uvuga ati je ndashaka kwihana ibyaha ndashaka kwihana Yesu agira neza arahambaye n'umwizigirwa agira neza ukeneye agakiza ego urashobora kuba warabatijwe warakiriwe canke warakijijwe muga ndashaka dufashe gusenga ijambo ryavuga ati ndashaka nihane ibyaha byanje urahari ukaba utarakizwa ukaba utarakira Yesu wakubera umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe ndakwinginga ngo imbabazi z'Imana uhari utaramwizera uteye intambwe gushikana imbere tugufashe gusenga utere hano intambuko tugufashe gusenga Mukiza numvise ijwi ryawe ry'imbabazi impamagara ngo notswe amaraso y'ibinyoma ukagwa ugasubira mu byo gusubira inyuma ijambo ry'Imana riranyereka mu gitabo cya Yeremiya ariko aravuga ati bayo tera intambukutse tsinda ayo majwi ariko arakubwira ngo ntugende umaramara ahubwo maramaza ayo majwi yose utera intambukutse ndakwinginze wiyitsire abandi mukomeze kwisengera hari abahagurutse basanzwe bakijijwe kuko bashaka kwihana ibyaha n'umuntu ahari yumva ashaka kwihana ibyaha Petero yabibwiye abari basanzwe bahari bakijijwe badakijijwe ndashaka n'abandi bari mu kibanza umaze iminsi urushe uremerewe uvuga ati mfise ibyaha byinshi narataye Imana narataye amabwizwa y'Imana muga ndashaka guhindukira Imana murahaguruka muri mu kibanza mugabo n'undi nawe avuga ati ndashaka agakiza ndashaka guharika ibyaha ndakwinginze uhaguruke uteye intambwe kuza tugusengera urumva amajwi y'umutima wawe ugira ati genda wihane ingo tsinda ubwo bwoba mu izina rya Yesu tsinda ubwo bwoba mu izina rya Yesu wiyitsire umva ngo bigwa guhamagara ndagoberwa guhamagara ni wiyitsire wihane iyitsire tsinda amajwi yose y'umwasi tsinda ibyo umwasi ariko arakubwira ndakwinginze ngo imbabazi z'Imana igihe usije ndariguha ni Yesu ariguha bijya uhitamo ntibikwica umwasi wewe akujya guhuha kandi iyo amaze kukugira mera nka wa mwana w'icangazi yavuga ati byanje nabyayishije reka ngende meze mbwire data tunacumuye kuyo mu ijuru Yesu aguhezagire cyane rwose n'iyundi yo bahari iyitsire Yesu ahugirire neza tera iyo ntambuko tsinda ayo majwi ya Satani kandi yacecekesheje ariko mu ijwi ry'Imana ryo ati genda wihane iryo jwi ryumviye ryatanguye kuza ati genda wihane iyitsire tera iyo ntambuko tera iyo ntambuko tera iyo ntambuko reka
bamwe bavuga bati ndashaka kwitaba umuhamagaro w'Imana. Umaze iminsi wenyine uruhije umuryango ku bw'ijwi ry'Imana wumvise, ariko ukarigarariza. Imana ishimwe cyane, ariko ukarigarariza. Nubwo akanya ari gato, nari kugushingira intahe yuko igihe cyose numvise ijwi ry'Imana ariko rirahamagara ati iraryoshe Imana ikubwiye mu izina iguhamagaye Viviane mwana nje genda unkorere iki. Kandi igihe nabihebye niho nabonye amahoro, niho nabonye umuryango wanje kuga neza, nanjye kuba neza muri Yesu no munsi. Umuntu avuga ati ndashaka kwitaba umuhamagaro w'Imana, ariko ko Imana iriko irampamagarira, kandi na n'ubu nyene Imana iriko iraguhamagara icyo wokora. Ndashaka muhaguruke dusenge. Ndumva ikintu Imana iriko irampamagarira gukora, kumbure no gukorera Imana kanaka. Ndashaka ngoberwa n'ijwi numva mu mutima, banze gusengana n'abantu bumva bamaze iminsi bumva amajwi y'Imana, mugabo kamengo muri bakava ngo si ivyanje n'ivy'abapasitori, n'ivy'abanaka, n'ivyande oyayi. Ndashaka uhaguruke dusenge. Urumva icyo Imana iriko iraguhamagarira, kandi kirya wumva Imana iriko irakubwira ukumva n'amahoro, nico sigira umurongozi wambwira ati ugana Imana iriko impamagarira iki, numva iriko irambwira iki. Muntu w'Imana agenda akubwire kuba mu kibanza Imana ikugombamwo niyo ntsinzi y'ubushobozi bw'Imana. Rero ndashaka bariko barahamagarwa n'iyi Imana iriko irababwira ngo ko itanze igihe co guhindukirira Imana. Ndaza gusaba aba bantu duhaguruke twese wumva bashaka gukorera Imana mu mpemu no mu kuri, muhaguruke tubisengera. Abumva bafise imihamagaro y'Imana, n'aba bari imbere urumva nyene waje kwihana kandi turagusengera. Yesu arabwira neza, mugabo n'undi aravuga ati ndashaka no kuri ijwi nagararije. Haraje umuvugishwa n'Imana, ashaka bavugishwa n'Imana barambwiye umukozi w'Imana yaravuze ijambo hano, ni ukuri numva aracumise ku mutima ndarigarariza n'ibindi bitandukanye. Ndashaka muhaguruke dusenge. Yesu abahezagire cyane rwose, tuduze ibiganza twese dusenge, dusubiremwo ano majambo y'Imana. N'abari mu kibanza bose uvuga uti Mwami Yesu Kristo, tuvuge cyane ati Mwami Yesu Kristo, iki gihe ndimwo uko wangize ukundi kose uranzi cyane usumba uko jewe niyizi. Mu muhamagaro wawe n'igihe wandemanye ibikorwa byawe bihambaye cyane rwose byo kugukorera mu mpemu no mu kuri. None aho numvise ijwi ryawe, aho numvise ijambo ryawe, aho nagararije, aho ntumviye, ndihanye rwose. Ivyambaye ko byose bivuye ku gutumvira, ndabyihanye. Mbabarira, ungirire neza. Amahoro ya mpemu wawe ambemwo, anyuzure. Igihe cyose ntagaje ijwi ryawe, igihe cyose ntagiye aho mpamagarira, igihe cyose n'ubu ntariko ndakumvira, ndakiriye igihe utanze. Ndacakira umutima wanje, ndacakiriye mu bikorwa byanje, ndacakiriye ahondi, ndacakiriye n'ahondi hose. Ungirire neza. Ndacakiriye mu kazi kanje, ndacakiriye aho ngiye kugenda hose neza. Ubutabazi bwawe, ubushobozi bwawe bubane nanje. Ndihanye amajwi yose ya wa mwasi, ndihanye ibyo ntakumviye, nkumvira umwana w'umuntu. Mwami Yesu, ndugije ibiganza imbere yawe. Ndashaka ubakeye imbere y'Imana, udugije ibiganza byawe.
twese duze ibiganza byacu kugira ngo twuzure umutima w'imbabazi, twuzure umutima wumvira. Kaduhwekere imbere y'Imana. Ndabizi cyane rwose kumva ijwi ry'Imana kino gitondo. Imana ntiyaguhamagare kuba muri byo. Imana yaguhamagare kuyihindukirira kugira ngo ugirirwe neza, n'abawe bagirirwe neza, n'abazogukomoka ko bagirirwe neza nk'uko isezerano ry'Imana rivuga. Ndashaka utangure kuduza ijwi kugira ngo wakire ubushobozi bwa mpemu w'Imana. Nagira ndakubwire nta kazi na kamwe abatwitangiye imbere bose bagiye bumvira Imana, bagiye bakorera Imana. Ndasaba n'abicaye bahaguruke kugira ngo dusengere kino kintu cy'ubushobozi bw'Imana, kino kintu cy'ubushobozi bwa mpemu yera. Nta n'umwe adakeneye mpemu yera, nta n'umwe adakeneye ubuzima bw'Imana, nta n'umwe adakeneye kubohoka, nta n'umwe adakeneye intsinzi y'Imana. Imana yacu dukeneye irahakomeye kandi irahambaye. Warihitiyemo akazi, warihitiyemo umuntu, warihitiyemo ibyunwa, warihitiyemo ibyo wambara. Ni muri munsi kino gitondo Imana mwariho mpemu yera. Uno munsi si Yesu tubona aza n'amaguru yiwe, Yesu aje gutora ishengero ryiwe. Nta Mana tubona akomoka wa Mose n'ikindi, ariko uno munsi ni ubushobozi bwa mpemu yera. Wihanye, tanga uduze ijwi wakire mpemu yera, tanga uduze ijwi wakire mpemu yera. Duze ibiganza byawe ugobokere Imana yawe. Wibwira ati sishaka kwirongora, sishaka kwikoresha, ariko ndashangureshwe nawe. Umva ufukama urafukama, umva wanashima imbabazi twadusabye. Muga ndashaka wakira akaruka ka mpemu yera, ndashaka wakira akaruka ka mpemu yera, ndashaka wakira imbaraga za mpemu yera. Ndashaka dusengere kino gihe Imana itanze. Haleluya Mwami Yesu, haleluya. Komeza muntu w'Imana, komeza shengero ry'Imana. Imana ikubona nk'umuhamagaro udasanzwe ukomeye cyane, Imana ikubona nk'intsinzi ikomeye cyane rwose. N'ibyo watuwe ko bakubwiye, n'ibyo bakubariye atari byo, n'ibyo ibindi abandi bakubwiye atari byo, n'ikindi cyose gitandukanye. N'amajwi menshi wumvise y'umwasi yacecekeje Yesu arahambaye. N'akarondaronda n'ibyaha byamaze gufata intebe y'inganji muri wewe. Ibitsindwa kino gitondo ariko iby'inganji y'Imana yamamare, ubushobozi bw'Imana bwamamare, ubushobozi bw'Imana bwamamare. Kino gihe canje senga ati Mwami Yesu, kino gihe canje ndashaka ko umwe mu bankoresha, ndashaka ubushobozi bw'Imana bunkoresha. Ijambo ry'Imana ryabivuze ngo bose buzuzwa mpemu yera, batangura kuvuga izindi ndimi uko mpemu abahaye kuzivuga. Ndashaka twakire mpemu yera, ndashaka nanje nakire mpemu yera. Ndashaka ubushobozi bwa mpemu yera bukoresha abantu b'Imana. Ubushobozi bw'isi bwatsindwa kino gitondo, ubushobozi bw'isi nibutsindwa kino gitondo, ubushobozi bw'umwasi butsindwa kino gitondo. Ndirukanye umwasi, ndasambuje umwasi yakoze. Wamwe mu Rwanda kwisha kino gitondo, ndagusambuje n'ibyo wavuze, ndagusambuye. Sohoka mu bana b'Imana, sohoka mu bana b'Imana. Ubushobozi bwa mpemu yera nibutsinde kino gitondo, nibutsinde kino gitondo. Ndasambuye ibyo abantu bakubwiye, ndasambuye ibyo isi yagiye akubwira, amasezerano ya Satani n'abadayimoni. Ndasambuye kino gitondo, ndasambuye kino gitondo, ndasambuye kino gitondo. Uri hano waje kuvuza isezerano ritari ryo, iryahwanye n'iry'Imana igomba. Ndakubwiye ngo niwihane usabwire neza. Ndavuguje amasezerano yose ufitaniye n'ibitari by'Imana, n'itari Imana nyamana. Ndayasambuye mu izina rya Yesu, ndayasambuye mu izina rya Yesu. Nasambuke mu izina rya Yesu. Uraterwa utabizi, hari ibyo wasinya atari byo, hari ibyo wumvise atari byo. Nibisambuke kino gitondo, wamwe mu Rwanda kwise mu izina rya Yesu.
ndaguturiza impamvu mwera mu izina rya Yesu sa mu izina rya Yesu Kristo sa mu izina rya Yesu Kristo sa mu izina rya Yesu Kristo n'ibyo wanyoye ndabikurikije kino gitondo mu izina rya Yesu n'ibyo watambutse n'ibyo wabwiwe atari byo sa mu izina rya Yesu mwami Yesu turaki umuramwe mwera utu ntibikwiye gusa mwami Imana Hallelujah. Hallelujah, mwami Yesu. Hallelujah, mwami Imana. Ndavuguruje amasezerano atari yo mwami. Ndavuguruje amasezerano atari yo mwami. Kandi mwami Yesu ndasengeye umuntu arwaye. Ndasengeye umuntu arwaye mwami Imana. Kubyo yihitiyemo mwami. Ndamwatuye kugukira mu izina ryawe ryera mwami. Imwe mu miti zose mwami Yesu utateza indwara ndazituriye mu izina rya Yesu izateza kurota nabi ndazituriye mwami ndabisambuye mwami ndabisambuye mwami Yesu ndabisambuye mwami Imana ndabisambuye ndabisambuye mwami ndabisambuye icyo umuntu yitiyemo mwami ndagisambuye twahisemo icyamwe mu wawe ndashaka duwekere imbere Imana gatoya wekere imbere Imana gatoya wekere imbere Imana gatoya wekere imbere Imana gatoya twakire umwemu yera atubashisha gutsinda ibyaha n'ibigerageza akubashisha gutsinda ibyaha n'ibigerageza Imana irakomeye kandi irahambaye kandi no mu isi igirwa ishoboye byose kadutse ibiganza twese twakira ibitangaza bya mwemu yera mwami Yesu ibiganza byacu biraba mwami hari ibyo Yesu byarakoze n'umwene data ari hano nuriko arasenga mwami nuriko arakwingingira mwami data ububasha bwawe mwami turata ububasha bwawe mu wawe udukoreshe mwami uduhezagire mu izina ryawe nyera mwami ndakimuhezagire wa mwemu wawe ushike ku muntu wese mwami ari hano hantu mu izina rya Yesu Kristo mwami abatavugishwa nawe abatahishurwa ineza yawe abatahishurwa urukundo rwawe abatahishurwa imbabazi zawe mwami turabyakiriye mu izina ryawe nyera intsinzi yawe ubushobozi bwawe ugukiza no kubohoka turabyakiriye twe kuri mwemu yera mwami Yesu wawe icyubahiro turaguhezagiye nk'Imana turakwakiriye nk'Imana agakiza kacu mwami Yesu wawe icyubahiro mwami kandi mwami Yesu turakira igihe utanze mwami turacyakiriye turashakira imiryango yacu turashakira mu isengero ryawe mwami turacyakiriye muri ukwezi ugiye kuza mwami muri iyi minsi isigaye turacyakiriye mwami mu kindi cyose gitandukanye mwami Yesu wawe icyubahiro mwami turaguhezagiye nk'Imana turakwakiriye nk'Imana mwami Yesu wawe icyubahiro dukomere amashyi menshi mwami dukomere amashyi menshi mwami ukwizera no kwakira ineza yawe mwami Yesu wawe icyubahiro rwose wawe icyubahiro mwami aba bari imbere umuntu aca abafasha reka twakire umuhezagiro w'Imana twakire umuhezagiro w'Imana Jambo niwe tara yakira hacuza umwiza bigakesha ijoro ryo mu buzima bwanje